Turago imaze kumba ko yambabaje cyane Mm. ni abantu banyemereye amahera Kariye. bo abangyajya ni benshi Mm. hari n'igihe usanga nawe uri kurangyajya kuko nta umuntu akujyajya ntabwo umumenye ariko ino mu Burundi umuririmbyi amaze kugera kure aca yijajara ati nahejeje aca yicara agatutse kuri D-Boy kujya muduga ntukatse ntukatse ndabi none ariko umuduga ubu byase usubu taxi bucaga buri muntu wese aguma yinjiramo se 5000 ukinjira akakugeza muri unteranye Okay, abakunzi ba Senga Media TV muraho murameze neza aho bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe Imana ntizonanirwa no gukemura ibibazo byanyu jewe nitwa Aloys Desneipa nitwa Ntwari ayo sina amazina yanje bantu b'Imana no musi rero nabazaniye mutipe yarenze sana nabazaniye mutipe bikora neza cyane yitwa D-Boy the Great musanzwe mumuzi abatamuzi nabo andizira yuko no musi mugenda mumumenye nimba ushaka kumva indirimbo ziwe genda kuri YouTube wandike Adib the Great urahita ubona imiziki imeze neza sana uraza kubona umupeta afite talent irenze cyane niyo mpamvu mugende mumushigikire hama ndabasaba ikintu muze kugumana natwe mutore agatebe mwicare murabe ikiganiro ndazi muraza kwikunda muraza kumenya byinshi ku muririmbyi wanyu okay nico gihe ngo ndamwakire kuri Senga Media TV Dibo. Yes sir. Karibu kuri Senga Media TV. Merci sana. Ego D-Boy tuhere ku ndirimbo yitwa Dibo Dibo imbere yuko je nkubaze ikintu cyari cyo cyose ubaze turirimbe Dibo Dibo ati rero kubera iki wacaguye Dibo 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 ndaza kukubwira impamvu hejeje kuyitubwira imiziki tuvuza muri weekend siyo twumviye utagatiwe n'aba baby nagahinda nk'iyo waguruye akadege kagaturika kataranagira ibirere sigisoro canke ihoro zimbeshaho nuko aya maboko nayakuye mbisaho nimubona nakuraga abanyumunoho bro pana kwandagazi itala D-Boy kubera iki Dibo Dibo umutangure kunchoko oya nari nihenze ni Dibo Dibo bo Dibo Dibo n'agasirino kanje ya n'agasirino kanje niswe nibihe ego niko nuvyita kubera iki rero kuba ufise agasirino wiswe nibihe ukaca ukita n'indirimbo kubera yuko kajya gasirino abafana nibo bakanyise ya bivanye hari abafana banje benshi banyizereramwo bankunda ego baravuga ati we petit we ni Dibo Dibo kabisa cyanda yiririmba rero kubera bajya bafana okay D-Boy urumwe mu baririmbyi nuvuga ngo ariko barirondeza kugira ngo bazamuke ugerageje kuraba uno munsi nabahe baririmbyi ufata nk'icitegererezo nka mu gihugu cy'u Burundi canke ninde muririmbyi akwatira canke ninde muririmbyi uganira nawe kenshi bo ntago novuga ko hari abaririmbyi mfata nk'icitegererezo nga mu Burundi ariko umuririmbyi wari we wese arampa ijya attention arampa motivation yo kumva nokora cyane cyane umuririmbyi yateye imbere n'umuririmbyi akiri hasi n'umuririmbyi ariko araca mu bihe bibi ni kihe kintu wigira ku muririmbyi ariko araca mu bihe bibi ni kihe kintu wigira ku muririmbyi yateye imbere bon ikintu nigira ku muririmbyi ariko araca mu bihe bibi ni kujya ku muntu atari karacika intege nko kuko iwanje je ndiko ndaca muri struggle nyinshi ndiko ndakora umuziki ndaca mu bintu byinshi cyane ku buryo numva umengo ibintu nubireka nkikorera ibindi ariko nkagumako umuririmbyi nawe ari hejuru comportement yiwe uko yifata no muririmbyi amaze gukora hit ukuntu ayisigasira ndabikurikiranira hafi kugira ngo nanje bishitse nkagera kuri urya rwego rwiwe sinzojate okay D-Boy ngaha mu gihugu cy'u Burundi hari abaririmbyi benshi bagiye bahura na challenge nihe challenge wigeze kumenya yabaye ku muririmbyi ukumva iragukoze ku mutima challenge rero ntayo vrem anambeshe
je mbona izimbako erega burya abaririmbyi benshi tubona uruhande rwiza rwabo uruhande rubi ntago tubona kiretse abari hafi yabo niyo mpamvu iby'amacyari by'abandi ntubyitaye oya challenge izo zirahari ndabizi ko zihari pe barahura n'ibihe bibi ariko bijya bihe bibi byabo simpaka bavyerekane batwereka bijya bintu bashaka ko tubona kuko nimba umuntu arara mu ghetto nimba yatsindaro nimba kugira ngo ajye arinda gusaranda nibyo mpaka bikubwire D-Boy mu gihe gito umaze muri music nihe struggle babada cyane yamaze kukubako wewe ukumva nyene urabaye tusho cyane struggle imaze kumba ko yambabaje cyane ni abantu banyemereye amahera ego akaza kambwira ati we petit tugiyengira ndagusukemo imitahe hamugize akoroka ibingorongoro gusa by'amadolari ariko finalement agaca nkwepa ibyo bintu byarambabaza sana ugaca usanga ntibaguhaye na kimwe yashi nta nikintu bigahera mu majambo rero umuntu ambwira ikintu igahera mu majambo yotuma yihorera akazo nimba afise umutima wo gufasha akazofasha yaronse icyo afasha bana kuvuga ngo wowe ngo nzogufasha ngo uzonyibutse ryari umaze no kumbwira tuzonyibutse biba biheze ntibigura mwibutse abantu kwisi barakunda kwibona mu bantu barakunda abantu bagume babiri kujya kumuma muri mu bantu ukazamumva ngo je ngo peti ngo jewe ngo ngira ngo ndagufashe ngo ngo uzonyibutse ngo mpera z'uko kwezi ndakwereke kumba ariko arabivuga kubera bajya abantu bamubone gacu bifataho serie miyanguka mu mpera z'ukwezi umwibukije akubaza ngo urinde na telefone ntiyitaba D-Boy ninde muramaze kukujyajya kuva utangura music ya kariye abanjyajya ni benshi hari n'igihe usanga nawe uri kuranjyajya kuko nta umuntu akujyajya ntago umumenye je nta mpamvu nimwe yotuma ndakujyajya urashobora kuvuga ati urafise impano urafise itara kumbe na nico wabonye kimwe jewe rero je nimba utarabimenya uzobaze n'abasanzwe banzi benshi baranzi jewe iyo udafise impano cyangwa ibintu ibyo baravuga ati bro uta umwanya wawe bino bintu si iby'iwawe rero nje ninze nemera bavuga ati ngo ndaguha ikiganiro dukore mba nkeneye kugutera intege kugira ngo utere imbere rero nta mpamvu yatuma ndakujyajya ninde muntu rero amaze kukujyajya bigaragara ntawe ndabona maze kunjyajya bigaragara ntawe ndabona kuko iyo umuntu agukoreye ikintu agabura ama excuse aguha umuntu akoreye ikintu kibi cyangwa kudeseva mwavuganye ibintu umva bariko arakujyajya desha hari igihe usanga ata n'umugambi yarabifisemo ariko ntabwo uzakubwira ngo je nariko ndakujyajya azana ama excuse kandi ubona ko umenga arumvikana baca winumiranye n'ivyisi mana umunsi yashatse kuguha idocisha mu nzira yayo wowe utanazi D-Boy ninde muririmbyi akwemeza cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Burundi yego underground ubu ndakubajije izina giyo ninde muririmbyi oya underground wese kuko arafise courage cyane underground ni benshi kandi hari ababizi n'abandi batabizi urabona ababizi abatabizi underground gusa muri we abafise courage yo kugera kure ariko je mu Burundi umuririmbyi amaze kugera kure aca yijajara ati nahejeje aca yicara agatutse basanga rero ya morale yo kugira ngo aduge kujya kuntu yarameze kare arondera ingufu zose acina aduga amanuka amaze kubona yamaze kuronka izina amaronsa amakontra iki usanga karere yiwe misikale imeze nk'ihagaze D-Boy rero ndina kubajije muri bano baririmbyi baba star umuntu abikora neza akakwemeza avuga ati wala no mutipe saruti aha mu Burundi yego nimba nta n'ubuhari nyine bavuga ati nta buhari murazi ati je vraiment oya gusa hari igihe basohora indirimbo basi nk'akarorero jewe umutipe yitwa Madiba the Classic aranyemeza sana nanjye n'umugenzi ujye kuri wowe rero nawe nanje n'umugenzi ariko gusa aranyemeza byatara arazi kuririmba sana basi niwe muririmbyi gendo bavuga ati turafite itara mu Burundi
kuri Dibo de Classique rero nawe ninde muririmbyi uvuga ati jiwe no mutipe ibana aranyemeza mani ntutinye kumuvuga kubera ko ndibisha gutinya kumuvuga yego mu bisanzwe jewe ndiyemera kwanza ubwanje urumva urashaka ndabona ko neza bivanye gusa n'imigisha abantu ndufise imigisha imwe iyo nkoze cyane nkagera kure nta muririmbyi nga mu Burundi yoza nyemeza kuruca uko jewe nyine niyemeza je hari gihe ndirimba indirimbo nkandika uni jewe bivuze ngo wowe uravuga ati jewe nje nije ndenze ngaho ngo gucuburundi kabisa ako nyene niko ako nyene niko nashaka kuvana kera uro munsi rero umujama yitwa MB Data yego urahora umumva ingene aririmba uramuzi fresh nawe ukacura abastile zawo kumva ingene uririmba urabona yuko babayeterewe na MB Data yego bavunira mu mafi umunteranye n'abantu sikuguteranye rega na MB Data yo bivuga akavuga ati ndagusigurire gusa gatonya yego mu bisanzwe muri industry canke muri bijanye na tala y'umuziki buri muntu aba afise point fort yiwe yego mu muziki hari umuntu afise point fort mu gukontrola sound ijwi ariko araririmba hari umuntu afise point fort mu kwandika yandika indirimbo nyene ukovuga ati no ndirimbo yandikanye ubuhinga pe buhanitse hari n'undi afise point fort muri hip hop hari ufise point fort muri ragaton hari ufise point fort muri kiniki na kiriya na kiriya urumva rero wewe ni waja muri ijya kwe yiwe arakumenagura ariko uje muri kwe yanje nawe akaza muri kwe yanje tugafata ikaramu yego uwo mwikira Ewan Adiboy mwi misi heze habaye competition novuga ni competition nyene yari yateguwe n'ishiramwe gitwa Superbat bari ko bayiganiga imodoka ndibaza kubera iki tutigize tubona Diboy mw'iryo higanwa ntiwari wiyizeye warabona n'umuntu wagateje n'ubwo nojo ngasi notsinda bon deja biga bintu nabimenye byasohotse sinigeze menye bari ko barabikorera bivuze ngo ntago uri update gusohoka bamaze kuja mu competition bivuze ngo ntago uri update oya suba ngo sindi update bisanzwe ibintu by'u Burundi haracakora ikimenyane mu bintu by'ama competition je niyo mpamvu ntazaja mu ma competition cyane kiretse umuntu umiye ukambwira ati iyi ngo tugushiremo sawa ariko ngo ngiye kuyandikisha muri competition oya sinzani yandikisha ko ndabizi ibintu bya competition baba bakenengwiza murongo ari kuwa mbere no wa kabiri no wa gatatu babazwe bamenyekana itaranatangwa uramaze kuba kuja muri competition bikakubako ego yari competition yateguwe nande byagenze gute unteranye oya vuga bro je ndakunda muravuga ukuri ego ukuri kuravugwa ego ariko simpaka mvuge competition yari yo yose ariko ni ibintu bigaragarira buri muntu wese buri murundi wese buri mufana wese umuziki noneho si n'umuziki gusa ni ibintu byari byo byose hagiyemo ibintu by'amahiganwa aka mwana wa mama karakora cyane ego ndakinirire kumenya ugiye mwiganwa ukabona yuko akoze akamwana wa mama wifashe gute ho wari watoye ikibanza cya kangahe ntago narivuze igihe higanwa ariko sinarenze muri preselection kandi novuga yuko sinzi ibintu bakonta sinzi ibintu baraba hari abantu baje bararirimba pe bavuga ati je ni Serindi ariko araririmba cyane ni Michael Runs Rock ariko ntibigeze batogwa hari abaje vraiment bafise critique bien ubona ati aho umwana yari yanditse kweri yari yateguye ariko nabo ntibigeze batogwa rero abatowe nibage nyene yinjiro kazama ngo ngo petit ngo nakujua ngo kwanza ngamanota yanje ngo rafise ngo taranaririmba kabira hetse Diboy ndashaka kumenya rero warakurikiranye ihiganwa rya Superbat kubera ko ryabaye ku mugaragaro ego ivyo bintu nuko uravuga byakamwana wa mama byo bavyarabayemo muri irya higanwa bon Superbat nuvuga yuko ryo byari bitandukanye gato kubera ko nihiganwa ryabereye online urumva bo waragenda ugacagura ushaka ego kiriko akiri atsindira umuduga kuri Diboy kujya muduga ntukatse
ntukatse ndabi none Ariko- umuduga ubu byase usubu taxi bucaga buri muntu wese aguma yinjiramo se 5000 ukinjira akakugeza ariko muri ville. hako ugenda n'amaguru ugenda nakajya ego kajya karapfuma ariko none gasha kiriko urazi imyaka umuririmbyi nka amaze Kiriku n'urwego agezeko n'ibintu ariko arakora aguma yigamba ngo yakoze amatuwa hana hariya ntago kuyumvira akamodoka kadakwiza 30 million kuca kamuvyimbisha ngo natsindiye ikintu kinini yabatsindiye Grammy sawa asha yari guserebura nanje nkamufasha none akamodoka kadakwiza 30 million deje ziga 30 million yakoze show hari gihe zirenza okay nimba Kiriko ashobora gukora show akarenza 30 million hama akaba yaramaze iminsi agenda n'amaguru atamodoka afise yagenda n'amaguru numubeshere n'amadoka yarafise ariko afata taxi ntaco ariko yarayifata muga n'amadoka yarafise none ijye niyazo shagira depressive yo ni mubere ingora akadogo ni kagufi na Kiriko ni mugufi nuvuga ngo baraberanye ijya modoka oya kuberana ko kubugufi ibyo ni bisanzwe ariko bivanye n'izina ry'imodoka ntimubereye kandi ujya amaze kuba umuririmbyi serukira igihugu nuvuga araserukira igihugu akagenda gukora hanze mu Rwanda hehe none nakajya kamodoka kwiri yo bari karatumara amatsi ibaze nkakajya kamodoka kagaparika hanze ahantu havuye abaririmbyi muri Kenya muri Tanzania bahaye nyine mu Rwanda deja hari n'umukomedi wo mu Rwanda afise imodoka izimvye kurusha kajya hagacaza nk'umuririmbyi aserukiye igihugu cy'u Burundi kandi akaze cyane Burundi bushigikiye ko agaca agenda nakajya kamodoka agaca parika kandi seko super bat hajya hejuru ibaze nawe yo shusho kwera bayavuga ati Kiriko arashitse age D-Boy nubwo waciye unyinjiza mu bintu byinshi ndako ndashaka kukubaza wewe nka D-Boy iyo bakugira bagushira muri jiri ijya modoka wari kuyitanga kuri Kiriko akiri canke hariho undi muntu wabona yarayikwiriye gusumba Kiriko ijya modoka Kiriko yarayikwiye ego yarayikwiye kubera yuko mu ndirimbo zose zari zirajya ziko zirahatana indirimbo yari kiravuzwa cyane yari yakiriko ego okay D-Boy urumwe mu baririmbyi bakeko barayishakisha kugira ngo azamuke ku rwego rwo hejuru cyane nubwo uteye imbere ariko nturagira ku rwego ruri hejuru cyane D-Boy ninde muririmbyi uno munsi ubona uvuga ngo je nkeneye uno muririmbyi kugira ngo ntere imbere bon jewe mu bisanzwe kugira ngo ntere imbere ntabwo nkeneye umuririmbyi oya ukeneye iki nkeneye novuga sponsor sponsor kubera yuko umuziki mu Burundi n'amahera kandi ni business rero urumva udafise amahera akwiye y'igishoro ntago ronka amahera winziza kandi ibintu byawe ntago bigera kure kuko muri umwanya isaha promotion irikira kuta amahera umuntu kugira ngo agucishirize ko kuri Facebook yiwe yaruhiye mutazinanye ntaho muhuriye bisaba kumuha amahera urumva kugira ngo ugene no ku maradio n'ubu ku maradio basege batwishutsa simbeshi gusa nyene ntago amahera ntago yatanga akakubwira ati vraiment barabusigaye nico cayo urabona biragoye urumva na amahera hari n'abakubwira ati twebwe uraturihira promo promo ni 100 tukagupromotinga nimba ari ukwezi nimba ari indwi zibiri bivanye ni radio urumva byose n'amahera ukeneye gukoresha ama challenge kugira ngo igikorwa cyawe kigere kure challenge n'amahera urumva ukeneye gukora ibi nabiriya urumva usanga umuziki uri kuradusaba amahera cyane rero nko ku muntu nka jewe deja ndi umunyeshure akazi mfise ntigafashe rero ndiko ndakora umuziki ndabura cyane sponsor D-Boy uri umunyeshuri ariko abantu benshi ntibazi ngo D-Boy yiga hehe ufise akazi ariko abantu benshi ntibazi ngo D-Boy afise akazi abantu benshi barashaka kumenya ubuzima bwa D-Boy yavukiye ngaha mu kigisagara ca Bujumbura byagenze gute nimba wiga hehe wiga ngahe wiga ibiki abantu byo byose barashaka kubimenya bro ndiga kuri Université y'u Burundi ariko iby'umwaka niki shira pembere ariko ndo mupwari
ivyo byo bimenye muca mufatanya na Stilozofi mukaja mukora oya ujya so mupwaro ujya deja muri privé yega mu mwonga bo hanyuma akazi nkora ari karasanzwe nk'akazi abajene bose basanzwe bakora ku tuzi twa online business nk'ivyo ukadutuma tukakuronderera ikintu tukakidandaza abashaka ibintu tukabazanira ibintu nk'ivyo zo kwambara ibintu nk'ivyo nyene ego D-Boy urumwe mu bantu umaze gustokinga channel yawe ya YouTube ugenda ukorana amakorabo n'abantu novuga ngo badasanzwe bari cyane mu gisata c'umuziki ahubwo bari cyane mu gisata ca cinema muri comedy ego why bro gukorana cyane n'abantu bakina comedy ahubwo uza ngo ukorane n'abaririmbyi novuga yuko mu ruhande rumwe novuga yuko ari bwo buryo bwanje nibwo buryo bwanje ndo nkabunyorohera kuko suko nanse gukorana n'abaririmbyi ariko urabizi umuririmbyi gukorana nawe ni brand ariko ufashe umukomedi ukamushira muri musique birafasha kwanza cyambere na mbere umukomedi uzomuha yindi shusho abafana biwe batamenyereyeko kida kintu barantu baragihurumbe yaririmbye tuje kuraba romba tuzaka ariko kiraduga ngo nasikazi kuririmba usanga ari neza nk'umuntu nka je ndiko ndarondera hit urumva bisaba yuko nkubita mu nzira abandi batariko baracamo cyane abandi batariko ndani ibindi bintu bishasha abantu batazi niyo mpamvu nibanda cyane ku bakomedi yego D-Boy kugira ngo ntituvuge byinshi bidakenewe cyane turambira abantu Jeff Surusaku guko mu minsi mikeyi nizira ko atagiye kinini gisigaye ushobora gusohora indirimbo uri kumwe n'umukomedi yarasanzwe amazi iminsi ari mu ibohero ry'i Burundi uwo nawe yitwa Samba Famba yego niko kuri canke amakuru sibihuha sibihuha nivyo indirimbo yaraheze audio kwa Sule on the beat Monster video yaraheze kwa J Pro igisigaye no kuyibahereza mukaryohego okay Mr Sule on the beat numuji wanje sana turakoranye igihe kinini ndamuzi nyina akora yego byagenze gute ngo yumvire kugenda kwa Mr Sule on the beat bon indirimbo ya Famba imaze igihe kinini cyane nkuko nakubwiye jewe sinzi nkekari sinzi ariko imaze igihe kinini cyane indirimbo ikoze indirimbo imaze kugera mu maboko y'aba producer hafi batatu ariko Sule niwe yayikoze niwe agiye kuyikora ubu bivanye n'abandi ba producer bagiye bandekonera okay kubera iki rero gukorana na Samba Famba nikiye kintu wabonye muri Samba Famba Samba Famba n'umuririmbyi kandi n'umuntu yituma cyane kandi n'ikindi naco Famba arakundana arafite umutima w'urukundo n'umwana wo muhira twaranakuranye yanko urumva rero avuye hariya yari yagiye gutembera mugasha gutembera mu mpimba yaragiye kuraba ukuntu bimeze muri Gaindisi avuyeyo rero twarahuye turayaga yarambwira ati jewe narakurikiranye ibikorwa byawe ndabona ati urakora bien ariko urabura kajya kantu ka support ati rero ku buryo nshoboye ati no gufasha iki kugira ngo ugire ahantu wigeze timbwira ikintu no gufasha ndagishoboye ndagikora nambwira ati nturinde wigora tuje muri studio tugeze studio rero byagenze gute mujama none yagiye muri comedy gute bwo mujama zikuririmwe me bibi paka ndumwe mujama Sule aramuravye ne Famba bimeze gute wewe kumengo ijya mu nduri ya comedy siyo yiwawe mujama afise ijwi ryiza rimba neza indirimbo niwe yandikiye verse yiwe niwe yayandikiye Samba Famba ugeze muri studio bakorera ibitangaza arakora ibitangaza abantu bari muri studio bose barumirwa ati none mu mujama ni ule comédien canke okay D-Boy je nshaka kumenya
Samba Famba ino ndirimbo mugiye gukorana ugerageje kubira bitarasohoka urabona ko harani izohavira kugeza izindi zitagushikanye ego hanini cyane kuko ni bwa mbere nkoranye n'umuririmbyi afise bon n'umuntu afise izina nk'irya Famba ni intambwe nini cyane kuri jewe ndizeye yuko hari ikintu kizokwiyongera ndizeye yuko abantu benshi bazobona impano yanje nashaka kugaragaza Okay, D-Boy, inyuma yo gukorana na Samba Famba twiteguye umuririmbyi yuhe mugiye gukorana canke uzobananye ukorana n'abakomediye nyine bizovana n'uburyo ego aho sinobeshe abarimvye gukorana nabo ni benshi nifuza gukorana nabo uri muri target nini ndi bari muri target nyene mvuga ati ure niko na vizia ariko nani sasa uko na vizia wako sasa nimsemera nikimvizia afu bikikata sasa tutasikia kama ulikuwa ushabisema ndiko ndavizia benshi pe ariko bizovana n'uburyo urazi umuririmbyi ukorana nawe abafise brand hari ibintu agusaba byo kuba wakwije deje hariyo nabona agiye gusaba barambwira ati uracari hasi nitwokorana tuba turiko turiyononera ntabo novuga ariko urumva nca ndavuga bica birampakoraje ndavuga ati none ko nkiri hasi noduga gute tereka nci rero mu nzira zose zishoboka kugira ngo ntihagire umuntu azosubira kunsuzugura ngo uracari hasi ahubwo azombwira ati ngo tago wari waratevye ego D-Boy ndagusabe rero ufate umwanya umunota umwe utumirira abantu kugena kuraba indirimbo yazawe ziriko kuri YouTube hama unabatumira unababwire n'umunsi igikorwa cyawe nawe witwa Samba Famba kizogira ko kumugaragara bon ndabatumiye cyane mu kinyabufura nitonze mu vyubahiro byanyu aho muherereye hose nitwa D-Boy the Great banshi bantazira Dibo mfise YouTube channel ni D-Boy the Great mugende mugire subscribe munteze imbere hari indirimbo nyinshi zikaze wowe nuko wabonye Dibo hari indirimbo nyinshi zikaze uzokumva wenyene mu migwe hari n'ibikorwa byinshi buca nsohora wumva ugire subscribe ryohewe hanyuma wumvise ari cyo uterera canke wofasha cunyandikira ku mbuga zanje ndafise Facebook Dibo ndafise TikTok Instagram na Twitter X D-Boy the Great ego indirimbo yawe uri kumwe n'uwitwa Samba Famba izoja ku mugaragaro ryari kugira ngo abantu bazobe bayiteze cyane bon kuva ubu dusore kino kiganiro ndibaza kirasohoka vuba indirimbo nta ndwi isigaje kugira ngo isohoke kuko ibintu byose biramaze kuja ku murongo n'akantu gato gusa turindiriye kugira ngo indirimbo isohoka ego D-Boy ndagushimire cyane mama nanje ndagushimiye cyane okay imbere yuko tukandira ikiganiro rero nagushimiye nawe washimiye ego ni ikihe kintu wabwira abafana bawe ndabakunda cyane ndakunda ukuntu banyitangira ukuntu banyizereramwo yego ukuntu bambonamwo ikintu abandi batarambonamwo akemera gahe ibintu byiwe byose ariko arakora akavuga ati supporting uno mwana nanje ndabemereye yuko ntazokwigera nshika intege ni kutumika mpaka tugeze hajya ahantu dukeneye kugera okay D-Boy ndiye ndaguteye intege courage sana man courage kandi courage byose bizogenda fresh n'abateye imbere baciye mu nzira zigoye ari abaciye mu nzira zigoye gusumba wewe ndabizi cyane yego niyo mpamvu courage rero kandi uririmba neza merci beaucoup yego abakunzi basenga Media TV ace kubwanje ndakunda kubashimira kandi no ndabashimiye bivuye ku mutima buri muntu wese yama abana natwe imisi yose muri benshi mudukurikirana mukamabana natwe mukama mudushigikira ibiganiro byacu byose ntimwigera mubyirengagize niyo mpamvu nkunda kubashimira kandi jenda nabasabira Imana ibaho umugisha cyane kubera ko muraba agaciro kuri twebwe Imana ibane namwe yari D-Boy afise YouTube channel yitwa D-Boy the Great mugende mumushigikire afise indirimbo shasha agomba gusore kumwe witwa Samba Famba nayo nizira ko izo birenze sana nubwo je ntarayumva ariko uno mutipe ndizira ko atazotugusha hasi niyo mpamvu mugende mumushigikire ku bwishi hama nawe tumone yateye imbere mu misi iza nawe atsindira akaduka
D-boy Yeah. tuzosubire man Merci beaucoup. poa poa